ndibuka yuko mbe ndino mu Bigi navuze n'izina rya Bertin, n'urya Bertin byose niwe yabiteguye, kuko umunsi bica Adolphe hari ku munsi wa Mungu, wenyene yaciye agirisha inama ati ubu rero duteza kurondera abatutsi bo muri societe civile n'abandi dukurikiza Adolphe. Niho ngize nti burya nabo bokwitonda, ubu numvise nawe nyene yuko ariko ararya umunyororo, rero ivy'isi n'amayobera. Nshaka ko ata n'umwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, ndakunze kuvuga kenshi iyo ndiko ndabwira nk'abantu mu makomente canke iyo numvise umuntu ariko yibamuza ngo ashinzuke iriya muri leta canke mu bindi bintu, ngavuga nti muri systeme nk'iyo abantu kumbure batarasoma ibitabo canke batiga muri kahise, ngavuga nkunze gukoresha ijambo ry'icongereza ngo nobody is safe, personne n'est sécurisée, nta numwe agateka kiwe kubahirijwe, kuva kuri le président de la république gushika ku muntu wo hasi ntashobora gusinzira iyo systeme iyegayega nk'iyo mu Burundi. Ico caribonekeje muri kahise, turafise amadictateur yagiye haca, usomye 1984 nama ndayivuga nubwo ari fiction, zirerekana yuko buri muntu yagenda kebaguzwa, kiretse The Fictitious Big Brother. Hanyuma ikindi gitabo nkunze kuvuga ni The Gulag Archipelago, n'urya mugabo Solzhenitsyn Alexander, nawe niwe yavuze rimwe nsomye mu congereza avuga ngo you could be anything, atushobora kuba ikintu cyari cyo cyose at all in society. Ushobora kuba factory worker, umuntu ukora muri usine, a soldier, umusirikari, a priest, umupatiri, a collective farmer, umuntu akora mu koperative y'uburimyi, a student, umunyeshuri. It made no difference, ntacyo bihindura. The machine could turn in your direction at any moment. No kuvuga imashini, iyo systeme ishobora kukuzira igihe cyose. Ushobora kuba ugiye gusenga, ushobora kuba uvyutse ugiye ku kazi, ushobora kuba ugisinziriye, ushobora kuba ari umuntu mugiye guhurira mu kabari, at any given moment, igihe cyose systeme ishobora kuba nije iragucakiye, ata warning yaguhaye, utigeze ubona ibimenyetso, utigeze ugira suspicion, wavuga ngo jewe what for. Donc nico. Hanyuma nkuko mubona ngaha ndafise uyu muhizi nyambari we Bertin Gahungu, haravuzwe menshi cyane ku bintu vy'ingene vyamugendekeye akora muri ambasade muri Amerika. Bon, neza ko bitari relevant nubwo bishobora kuba bijanye, ariko ubu cyo nashaka kuvuga nuko nawe numvise uyu muzehe Mbonimpa mubona ari ruhande yiwe ameze nk'umutamba ku muvyimba dans un sens. Kubera iki? Yoba yaramubangamiye mbere ngo yari yapanze kumwica, ariko ubu nawe urabona ko ari mu gasho ariko arawurya, niko Mbonimpa yabivuze. Bo inkuru sinayitohoje, ndayibona gose sirikira mu kumarezo ko uyu mugabo ari muri prison, le général Bertin Gahungu, ariko ko yari parmi novuga la machine de compressor yacinyije abantu kuva kuri Nkuru Nziza gushika peut-être n'ubu, ariko nawe awurimwo mon frère. Can you imagine? Nawe uri mbonera kure, uhejeje secondaire, uhejeje iyo kaminuza yanyu, ukumbura udafise n'akazi, udafise n'umuntu uzi muri ministere, what are you kugira ngo uze kubwira abantu bari gusemera ngo ni mu kazi be? Systeme imeze uku, nta numwe iziganya, nta uyikorera ngo guhembe kugira ngo nampera y'umurozi. Uwo ari we wese at any moment ashobora kwisanga ari mu menyo y'ingwe. Reka rero twumvirize uyu muzehe Mbonimpa kugira ngo amwivugange, hanyuma ndagira ico meza muco mvuga mu kurangiza. Sawa. Ego Gilbert, ngira ngo Mutama Mbonimpa yaba ariko aratwumva yo kugura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe. Mutama Mbonimpa turabahaye ikaze, mwiriwe kandi. Mwiriwe neza. Muranyumva? Mwiriwe turabumva jana kwijana. Ego, amfete nanje nagomba ntere utuntu dukeya kuko ivyovugwa ku biro bikuru vy'iperereza
twobivuga n'indwi yose ntitwaba turabimara. Harya rero jewe ngira nti uno munsi rirya pereza rihari ubu siryo pereza ryategerezwa kuba, siryo biro bikuru vy'ipereza vyategerezwa kuba, kuko ingene ibiro bikuru vy'ipereza biba usanga kenshi mbere n'abakorayo udashobora kubamenya. Nayo ubu umukozi wese akora muri documentation y'uno munsi tubazi bose, n'uwo banganije uno munsi duca tumumenya, ariko kera kugira umenye umukozi w'iperereza ntivyari vyoroshe. No mu bindi bihugu niko bimeze. Rero ngira nti kuri CNDD-FDD ingene bashizeho birya biro bikuru vy'iperereza, bashatse kugira urundi rwego rw'igipolisi rutwara izindi nzego, rutwara n'ubutungane. Murazi ubu nta muntu n'umwe ari hejuru y'ibiro bikuru vy'iperereza. N'umumagisa na procureur general ntashobora kuvuga uwo muri mw'iperereza yavuze, ahubwo mw'iperereza niho ha amategeko procureur general. Urumva yuko iryo ari ibara. Ikindi nacyo nagomba gushikiriza, burya iperereza urarikoramwo, iyo warikozemwo nabi rikakugarukako. Aha ngomvye kuvuga iki? Jewe igihe bagomba kunyica nari naperereje, burya iperereza rigirwa n'irindi, na jewe nari mfise iperereza. Murazi yuko nigeze kuvuga nti abantu bateguye kunyica naba n'inama zabereye aha n'aha n'aha. Ndibuka yuko mbe ndino mu Bigi navuze n'izina rya Bertin, n'urya Bertin byose niwe yabiteguye, kuko umunsi bica Adolphe hari ku munsi wa Mungu, wenyene yaciye agirisha inama ati ubu rero duteza kurondera abatutsi bo muri societe civile n'abandi dukurikiza Adolphe. Hanyuma catanga izina rya jewe, hama abo bari kumwe mu nama baciye bamubaza ati none ga Bertin, ati burya Mbonimpa kuvuza ngo duhige abatutsi, ati burya urya n'umututsi mwapereje mwamenya ko amututsi? Ngo yo ngurya ngo nihaba umuntu mubi, ngo ni umuntu mubi gusumba abatutsi bose babaho. Urumva nk'ivyo byose naciye ndabimenya bakiva no mu nama. Kubera iki? Kuko naje nari mfise iperereza. Iperereza rero rigirwa n'irindi. Niho ngize nti burya nabo bokwitonda. Ubu numvise nawe nyene yuko ariko ararya umunyororo, rero ivy'isi n'amayobera. Ego ivy'isi n'amayobera muzehe Mbonimpa, ngo zirisha mu kike zirarira impanda, ngo inkoni yakubise mu keba urayirenza urugo, ngo ruriye abandi rutakwibagiye, uraba wumva birenge nibubarirwa, ndagurira abo hasi abo hejuru bakumviraho, ikibarirwa n'icumva icerekwa n'ikibona. Bon, I'm not a sadist, ntabwo ndi umuntu sadist ngo ndaryohewe ngo Bertin ari mu gasho. Personnellement nta beef personnel mfise, kubera je nta nubwo nari mu Burundi muri 2015. Aba bagabo bo bamwe kwanza nibaza ko bagiye no mu Kimaki, jewe ntakiri no mu Burundi. Mais de toute façon nk'umuntu arajushinga n'ubuntu bw'ube gito, abasirikare, abapolisi, surtout abapolisi n'inzego zitwa ngo zishinzwe umutekano zikora biteye ubwoba. Surtout ibintu Mbonimpa avuze yuko mu bindi bihugu service za renseignement nta hantu zibona, ntunazimenya. Nkuko navuze nka jewe sinzi umuntu n'umwe rudende akora muri service de renseignement. Ibintu byose bikorwa n'igipolisi, ivyo renseignement ikora n'igipolisi. Ibindi byo kunyuruza abantu ivyo bikorwa n'amathags n'amagangs n'abamafia. Hano ntabo dufise, donc nta muntu anyuruzwa comme ça. Ariko icyo novuga nuko systeme nk'iyi umuntu wese ishobora kumuhitana. Bisaba yuko buri muntu hari yogenda yitonda, akavuga make, ukorosha, ntuhotora abantu ko nawe uzogera igihe uhotogwe. Ntiwibamure cyane kuko urumva nawe ntaho uhagaze, turi ku musenyi twese ushonga, niko nobivuga. Bo nico nashaka gushikiriza mu vy'ukuri, ko Mbonimpa nawe arose his last laugh, niko novyita. Nubwo kumbure bitamuvura ubuvune yagize,
ariko novuga yuko mu vy'ukuri vyateza guha icigwa abandi bantu malheureusement abandi nta kintu biga usanga umuntu ariko aranyaga uwundi nawe kugira ejo azonyagwe nawe azonyagwe n'uzonyagwa it's just ridiculous sinzi iyo turiko turaja sawa mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye